jewe impamvu jewe navuze iga audio jewe kweri biga byose navuze byarambaye ariko nawe gufata akarira akandungikira ndi mugenzi wiwe akanca umutima mugisha nkanamubaza even nivyo audio sindazifuta no kuri Kasi boss. Kasi mabude yangobizi. Kandi si boss yangobizi. Nagiye kumenya yarara. Nagiye kumenya yarara baca barafata. Ntabwo ari boss n'amabude bankobizi. Ndi kwa muganga. Gusa amabude yagiye kungurira ibyanjye. Ndi kwa muganga. Ntabwo ari bo bankubise ndi kwa muganga. Nagiye kumenya yarara. Baca barafata. Rero hari abagabo bafashe kubera ko twagwanye bakomeza kunkubita. Avyumvise ukuntu ariko aramentanya reka ndabumvishe rero uwo mugenzi we nawe ukuntu aciye andungikira amajwi atabaza ambwira ati ni sawa mugisha ati umugenzi wanje karabaye mutabare reka ndabumvishe ko yabivuze. Nigute muvyeyi wacu udutabari tuzobukoze nashaka iyi message ikwire kuri YouTube yawe ni kuvuga yuko uwo mukobwa n'umugenzi agiye guta izibara ahura n'abagabo babiri ni kuvuga yuko rero dutabariza abarundi turiko turamererwa nabi urabona kungena ariko aranyandikira ubu tuvugana na audio yiwe ndayiguhaye nukuri dufashe udutabarize kuri YouTube ni ukuvuga turaja guta imishagara urabona abarundi bariko baratugeramira ni sawa mugisha urameze neza natwe kwezi turashima Imana amasha umukobwa nyene basha mudutabarize kuri YouTube kabisa mutubwira abantu bari no muri Saudi abaze baraja gutazibara bagaje ego n'umurundi n'umugenzi wanje turiko turanavugana ubu nyene agiye gutazibara ubu nyene basha tuvugana ahura n'ibigabo bibiri biramufata bimaze kumufata birazunguturana ngo vyashaka kumwinjiza mu modoka ubu tuvugana yari kwa muganga tunamusengere turabika hava ivyo bigabo amaze kubinanira vyaciye biragenda mudusengere rero munatubwirira abantu bari ino basha biyaranje baze bariyaranje kweri baze guta amazibara hakiri kare kubera murabona ko tugeramiwe kandi ngaho hantu hari ngagize uwa gatatu ego nigute Daniel meze neza hama iyi video y'uyu mukobwa wayanditse ko amajambo atariyo wanditse ko bamufashe ku nguvu oya ahantu hari kuvyandika kurya araba uyirotire iveko uzobukoze urumva nawe wanditse ko bamufashe ku nguvu uyirotire amato gukorera ikiganiro ciza ni sawa mugisha ni sawa nanje ndiko ndamushwanira wenda kubwiye turiko turaharira n'abantu muri groupe ndamubwira ati zana iyo foto ubu rero tuvugana mugumizeko nawe amanza amaramare ndiko ndamutuka abakobwa bino turi muri Saudi niho nkibona yuko ubwenge buba bwicurize ibaze agakora video akansimbisha umutima n'umugenzi wiwe akansimbisha umutima nkarandarira kubera we ibaze vraiment nukuri kw'Imana mugisha oya nyitabe please ndamushiremo avyivugire wenyene nje ndiko ndamutuka ndamubwira ati none mwebwe murakomeye abakobwa muri no Saudi iyo bibonaniye kwihangana nimusabura ubusha mutahe mureke kuza muragira amasosiyete kuri ntuze Eveline ndi uvuka Gitega komini ye
komine Gitega, umusozi, Nyabututsi. abavyeyi bawe, Ni Niyonzima Joseline, wahejeje papa none? nawe Irangabiye Claude. Aha muri Saudiya hamaze igihe kingana iki? Mm? Aha muri Saudiya hamaze igihe kingana iki? Ndahamaze nzokwiza umwaka mu kwa gatandatu. Uri muri kontra? Mm. Wasafishijwe n'ikigo ikihe? TMA. Hmm? TMA. TMA ikiri hehe iki kigo? Kanyosha, Kibenga. Aho nako ndabumvisha rero amajwi y'ukuntu bantabaje, hamwe ariko arabesha ngo ntiyatabaje. Mwumvise ko n'umugenzi wiwe nawe nyene yantabaje.